ndagusavye twa turi mwitize wewe ntunzi wewe ndagusavye kaka ndagusavye gato hinga mbabarira kandi gato hinga gato basi genda basi gato aha nta maya dufite kugira baba ni same basi sorry ko hinga gato hinga ndakumba zibazo nk'ibyo man none twavuganye kabiri baharura gute ahagize kanga kabiri aho yakarengeje yose ariko turasezerana ntabyo chanel uriki tucha dukurikiza kijena naso terurano ikiwavuze ni pombe ki 5 kilo 5 kilo Rest. Javuze 70 chanel urana 5 kilo okay so unaona terura ariko terura oba ye bagabo SP oya ndiko ndigirisha bro sijani. Every story matters. Hello STV fans, mura umeze neza. J'espère que vous allez très bien. Moi de ma part, ibintu ni poa ndashima Imana ariko kandi nifuza. Sorry. Nifuza like nifuza kubashimira mwebwe mwese mudukurikirana. By the way nakunda kata apera umuntu akarampamagara kugira ngo tuyage neza. Jewe nako gukora ibi bintu kera ariko kandi mbanze nshimira abantu bose badusengera duhura n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko uyu mwaka wo watubera umwaka w'ibigeragezo ko twama dushima Imana twama twumva ko ibintu byose ku migambi y'Imana tugashima ingene birangira neza so reka mpikaze wari kwadukurikirana nongera ndakwibutsa yuko tubakunda cyane ariko kandi naheruka kuvumbura kera nje kuvumbura muri introduction mwamaze kumubona umuntu muremure cyane umukomeze nifuza ko dusapotinga twese kandi nje kumuvumbura long time ariko mwamaze kumubona kuri STV mu bintu byandukanye ndagwikaze ngiye mu bantu nyene bibiboko binini sasa sinzi ko biza koroha ariko biraza kugenda fresh jambo ko wazima muko bien amuyapika chai mina au mumewivisha vya saa 6 rero jewe nje kurondera umuhungu yitwa Mvura Lokomedi cyangwa Mvura Comedy aho sanze maze iminsi mura posting tu video agangutse je nkimvira no umuntu ariho bigenda gute abo muganga bigenda gute like hari abantu benshi bibaza ko abantu bafise ubumuga bwo kuba bagufi sinzi ko bafite igikuri sinzi ko ari igikuri cyangwa ari mugufi arono gusa ndazi aratandukanye cyane n'umuntu n'igikuri ariko ari fair nuko ari kandi ari proud ariko kumanyire ko afise ibintu byinshi akora arakubita style nyo gavuga ati umupeta ari bien and then urazi ko umuzi mu byatandukanye by'abagore yirukana umugore ico gihe ndavyibuka mwarabibonye ariko kandi umuzi ushaka kumenya mbe bigeze he mushaka kumenya donc izo feelings azironka gute inguvu abafise inguvu mu buzima busanzwe nkuko twese tumeze canke kubera kabikunda biramworohera ariko kandi bashaka kumenya cyane kahise kabandanije gute we n'umugore we byagenze gute so ndaho ikaze rero ni Mvura Lokomedi nongera ndagwikaze bakibana twugurira byoroshe oyo wazee muko bien fresh mumeze neza wazee mwe murabaniga jenje guterura ivyuma kwanza sasa kwanza kunyanyua ni ngapi soke nje hii ngoya kidogo umviriza gato bro hinge gato ndagusavye baba jewe nta tuguvu mfise ndagusavye twa turi mwitize wewe ntunzi wewe ndagusavye kaka ndagusavye gato hinga mbabarira kandi gato hinge gato basi ndababwira oya nje kuterura ngoma nambure nterure nibisanga baba nje gukora ikiganiro n'uyu wenyene mwe ni murimo turamuterura waze mwana n'uyu wenyene ndabasavye n'uyu wenyene basi mwe nituberekana ivyo bintu ngani nituberekana ndabasavye je nta maboko mfise yo gushwana namwe hinge gato bro hinge basi ndabasavye service basi munyumve gato basi munyumve gato basi umviriza gato basi twumvika je ndasohoka umviriza basi nabagiye kamwe konyene kamwe ndabasavye kuneza yawe ujya afise ibisanga bro ujya afise ibisanga niyo mpamvu reka nashaka gukweba agenda oya genda ndabasavye umuntu atumwe umwe genda basi gato aha nta maya dufite kugira baba ni same basi sorry ko hinge gato hinge so kanze sawa
sawa tuelewane sasa ndio tuongee basi kidogo sasa umvise basi ndababwiye gato nasoze kandi nabubashe sivyo sinabubashe none umva re gatoya kabasi ndabesplike gatoya sivyo ciwe ndi umu journaliste ibi ntacyo bikora je ndi umu journaliste ndi umu journaliste ujya mu petit no mu comedy sasa ni juste sinarinda hamenyereye ariko nabajije ahari ikabidi mimi ningeni bawuriza haje je nashaka kubabaza no kumutabimenye umunota ni minota 2 tutayanta tuvugane nujya wenyene tu nibisanzwe cangenda ndabasavye kandi mu byakire nabi je sinzi gushavuzanya n'abantu cyangwa kuvugana n'abantu ndabasavye ibintu bisanzwe nta nabi nta bintu bibi tuje kuyaga ni juste kuyaga nayo kubijanye n'akazi n'ubuzima bwiwe tu ndabasavye sivyo kaka bose jari bro bose jari nibisanzwe nabasi tutaongea basi je ndabarira indwi imwe buke ya ni buke ni abonnement indwi imwe mwese tumukomera amashi fresh asante wazee sawa gwani twasa unaona ni yuo ese wo nkanga gute kandi nayo ndumugangi mu bandi yaje wenda kurusha ukuboko nabibonye aje ya ni kuku kuku sasa sifuatilie hii oji wewe wararonde newe tugwanye nkubita cyese ngwana ndahana urahana igihungu nani wewe ntandira ufise je mana je mu papa ngajeyo se ntagindero singwana umva je ntandira ufise ngwana basi okay sawa umeze neza ariko amakuru y'imisi ameze uko fresh meze bo je nawe ubaza ko ari ndiyo turi icuma kiremereye kurushunga bo Sinabyo nomenya tuje kuri tele hubwo. Jerega nterurikiwe cyo giterura. Terura no. Ugatangura. Kandi ari kwigaragaza. Cyase kwigaragaza ma. Kwigaragaza. Ahubwo jewe iki sisakiro none. Terura no. Banzu terure wewe honja kwanza unyereke. Ahubwo ari ndugomba yabize. Je ngoma ntangure ni bon. Ariko umeze neza. Je ivyo tuca tubikora after. Gusa muri kano kanya nkene kwanza umbwira ikintu ca mbere nshaka kumenya kuri wewe. Umugore wawe vyagihereye. Mwari cari kumwe mwarava. So Sirazi kumugore namwirukanye. Byaheze gute byabandanje gute? Byarangiye ndamirukanye. Rotero bari wabo. Ntiwakira ntiwibaza ko abantu bashaka kubaza ko wirukanye umugore kubera ko washaka kuja mu bushurashuzi ko nta kuntu uheba umugore ugacuja guterura n'ivyuma ngo umugangi tumastire nini na mastati warirukanye umugore bijya bintu cyangwa umugore yarakondesheje bo ujyari ibintu umuntu araba y'umugore cyane twari guhuza arazi ko bwa mbere wewe wamukoresheje ikiganiro byonyine hari uri mutipere nigize kumusangana nizo byatumye ndakara ndavuga ati jewe ntitwobana cyane murusha ariko urumva ko muri wewe ntiwiyagiriza ko baba waramurenganije muri jewe nareke nakimene yumvira kuko mbayo neza ndakora siporo ndagenda riba nawe wakora kare yasnageze ama ushatse ibintu bya misi yose warukenera kuri we naho bigenda gute byo ni ibintu bisanzwe utoragura aho geze ibyo numva sinabivugira ngaha none kera ntiwaterura ivyuma umutima wo guterura ivyuma wavuye kuki so gukora siporo ni kugira ngo mu mubiri kutirukanka wiruke Imana yaremeye umuntu ibyo azokora yakuremeye guterura ivyuma sire yiwanje siyo kwiruka ko je sinsara nawe ari umuntu worazi no kwiruka ho none we twirutse wonsiga ariko ntaco kira umuntu naguyiwe ni bien sasa je nshaka kumenya ikintu kimwe tube mukuri kandi ntuvyakire nabi umuntu akuravye abantu bakuyita amazina atandukanye iyo bavuze kuri mugufu urashavuga vuza kandi ariko navutse ntibikubabaza ubwo iyi niyo style yanje nyene nishimira je bwanje okay nk'ubu wewe umuntu akubona ukashaka kwibaza yuko hari ibintu toshobora nka jemba muri nk'ibi vyuma niho bishobora ariko nabonye kubishobora gusa ndakurusha ni bon turaza kugira competition je nawe aba bose barantinya baranzi nubona ko bacibandeka baranzi ku vyuma je nipo nubwo ubona ngo ndi nkogo mu maboko ariko ntanguye je niso nshaka kumenya ikintu kimwe wewe nta kibazo na kimwe bigutera byiki donc ufise ingufu nk'izo je mfise cyangwa ahubwo nkikora nzi gusumvye suko cyaje kuvuga ko uri normal à 100%. Nta kibazo na kimugira nuko biterura nta masho kugira play ntabwo ngane numva nyene meze neza meze fresh kandi urakagangi kwe
ariko je ndimwo mvye je ntaraterura none naterura no munsi none ko canganguka hamana oya imana ariko urumva ko nkubise bivugitse aho abdomen ufise nyinshi mana je sindya cyane nta nzoga mu Kirundi ati amenyera ngo twengara yawe sasa warirukanye umugore ni mwari bwavyarane mbega so sinzi ko ubu yarabyaye kuko jya makuru yiwe nta nawe nkeneye kumenya wewe ntimwavyaranye ibyo ntabyo nzi ntuzi ko mwavyaranye n'umugore wawe oya none ubu ufise ibindi demu canke uracarondera je nasanze ibintu by'abadema ari ibintu biri birantesha umwanya man ugiye kuyumvira ujya mugore mwakundana nubona ko yaraguhisemo nk'umuntu kwera akaguhitamo kabisa cyo mwakoze ntabyo nzi twakoze bijya tubireke nta byari birimo ni hamwe nyene bahungu ubu ubwo nimba wari ukenye maraso yawe man nk'uburi ko na esprit zangize ko ziratakara man none kukuvugisha ni bibi bro gusona ko nk'ubu nashaka gukora basi ni sana zibiri cyane gusona nk'ubu basi twari tugire sport twese cyo duhera hezi kiganiro sivyo none icame ngomana ko kishonda kurusha bavyumva wote ushoboye icyaha nyereka ati nshoboye iki nandi nakwesha nshoboye nshoboye tujya niki uri hagati mwe ntacyo ushoboye okay tukutangurire kuri kije nawe 10 tangura none we tangura ndi seriye man tangura mfashe mikro we tangura ucumfatira nanje njeko kangahe woshaka ushoboye kangahe kiyo kwa kana ibintu bito n'icurijana n'ibintu bitanu nshoboye kabiri okay kwita kabiri nanye kwita kabiri yakukubita na kurenza ko rimwe rimwe wa mucayo James nguvu ziri naturel Ibiro bingahe mzee Ibiro bingahe ibi ni 20 kilo 20 kilo je mfise 73 none numva ko ndabirenze sana ndagashobora SP kakuguye kucupfa gusa urapima nawe wumve oya nkubu kikuyazira kubita bupfuwe foke nshiramwe ibiharuro rero aha nze je ndizi hano kuyegarara ko gusa none twavuganye kabiri baharura gute ahagize kanga kabiri aho yakarengeje abahugize kabiri ni kabiri beba harura gute suko rimwe nuko kubita ndagwarure sawa ukamata wewe ni wakuye impuzu no esprit sasa jewe tuzandaza ngaye imisi yose ariko turasezerana ntabyo channel uriki tuca dukurikiza ikije nawe naso kandi nawe mukiyo mzee ko ndi gangi cameraman bibafatuku bafatuku Soromba bajya byose kora esprit terura turabe mzee bafatuku nuko esprit kanisa wa oya je ko ni ba yebaga bakakoko nibiharage gusa sinashize ngaho washize nayishize aha aho ugachukumiza ku pana sasa pana uko manukiriza ku maso acha nduza kandi esprit esu oranyivye none bavye kabiri man je urumva shaka kuriruhisha ngo maniruriki urumva nkaje wakarumve ngo ni esprit nawe uragiterura esprit Ikaduterura dushoboye twese terura none ikiwavye ni combien ki 5 kilo 5 kilo Rest. J'avais 70. Tiens, on a 5 kilo. Ok, soit. On a la terre, terura. Oh, yeba kabo. Esprit. Oya ndiko ndigirisha bro, sijani. Aho uyikura hasi byo kikuvuna umugongo. No uyikura hasi byo. Aho gikura hasi ukacho. Oya sija uyikura hasi. Nta nivyo noshobora. Iyi si 5 kilo. Gusa washora kinyiganze. Esprit. Gerageza ndaye ko ibyo nagize basi wewe ubishoboye. Cyewe. Cyako nakavyukiye ko nuko wasanze nagahejeje. Baza baba brother none. Mubaze nguyo. Jiwe twazananye. Ikintu bagikoreye abandi bantu simwebwe. Ari umwe ahitana bra. Inde. Yo mugangi nyene. Uyu. Baba. Enjoy. Je naterure. Iki ukagikura hasi byo nyene kujyana bigize. Cyana guhereza 10,000 bunyene. Esprit. Banzi yazane. Rabi no kwa. Oya ugomba kumwa. Banzi yazane. Rabi uduze ushikana. Ushikana. Cyana shaka. Baba kigeje aha. Gira.
Zana amahera kwa. banza utangure Zana amahera. ntiri muri siporo none Acha. aho ubiwezi Zana amahera none. sha genda yaguhaye ugira gute nyereka aho Kujya ugeze babigize. aha Uko babigize ntiwabibona. rimwe ryonyine Washikanye wewe. ntiwoshikana yo kumena Oya washikanye. neje wowe urandusha ubugangi wowe uratanga indero mpindero rero ngaho Nini sha. akana kumaterura kabana kanda urundi nga wowe uterura ikinazo ni senka wewe ntavyosho afise 27 kilo ona akani gato kana kwega icuterura hani kindi kinini atari sasa wewe piga 50 za hivi mimi napiga 60 kwa hiyo ako kwa watoto igawe utuntu twuwanya abana je nk'icyo sinterura Umugabo baje umwana. oya mbuza abana ku nguvu akunda abana abikaye ntavyo kurabana nabi Uri bukaye ko mu kiganiro cyaje ngenda guteme. none gutema bisigura ubuga Hagiye ari sina rwakomere hagiye. uri uri kure leta kamukoro nikavunje rero nufise inguvu are you ready muturabire kuno ntwara ntaragenda tubanye tugororoka kuko suko none ntibagira agace gato kaje ndi umugoshero vyibuke twagi ura utwaye umwega cyakuzana n'inguvu ntaba kwiba Hogo wanyawe. kaga hungu karakomeye mzee nakuba tuje mukubamvu nawe je ndumugoshe mako yanyipse ngo mukubamvu canzinga oyi ngo mukubamvu ntuti nsanze no kubafata n'ingufu nfise ko wipana Wewe ni wipana. oya mukubamvu no kwica ukubamvu no kwicirayo je ndumugoshi noca nakwica Wasumije burebe. Okay turehe turebe sana icare ingo rero niga nicaye intebe ndayishiza tuca turiya ingo Saranga. Ngo nayo ndushure bu sasa wase gatoyi kubijanye n'inyungu maze kubona muri gym Jesse naje guterura ivyuma mu mvongo yo kurondera ubu bouncer oya je mu bisanzwe akazi nkora kugeza n'isandu mu kwafere ndogosha abagabo abamama byose rero natanguye ibintu byo kumwa ntarametriza kandi rero igitangaje ntangurira muri salon VIP ite n'ubwoba ngaho muri centre ville muri Rohero uyu munsi wa mbere watwangaje muri sala twari dufise umuntu umwe aza kuduselektiona uto yakuraba ukuntu ufata imashini akikubona gusa kuri umucayi yaca kubwira ati ta je yarandavye kwera arabona yuko atavyonzi mugabo rero ebana nkabona ntaco bimubwiye kuyumvise urumva ntaco bimubwiye ebana nzanumva rero umunsi umwe aranyibiye akabanga ngo hamwe ngo kweri ngo no mubiri urafasha ngo ngaho rikome nko ngaha nka security yacu uravyumva sivuga ngo ni vyatari mugabo nace muga tikumbe sometime tize irashobora kuko gushitsa ahantu wewe kubgawe utarushitse utahuza akantu kamwe yego nimba yaravugiye ati uri nk'umusekirite wacu hagiye arashatse kugira message hariho umuntu akunda bo rero niyo ufise umubiri upanze bien wa sport no iyo wambaye n'uduhuzu twizura begwa hajya avuga ati uri presentable muri sala kandi uri umujene usa fresh nini acavuga ati uyu ari ngaha hari abantu boza kuberaho suko rero ntarandire ngo mvuge byinshi nongeye mpanura nk'abajene nkanje ntituze turagira sport ngo kome kwiyerekana ngo abakobwa batubone ngo oya gira ikintu ufise objectif kanaka ushaka gushikako kuwa na malengo nyangu wa chuma unajua mimi niko nataka kufika kama unataka uwe mwepesi kama unataka uvae nguo ikupendeze kama unataka yani uwe tu na vision ila usivizi kitu cha ujinga sehemu fulani wanione hapana je mbere nje guterura ntuzomora ngo nambaye isengre yaho mujama yavyishe urabona sasa je ndagushimira cyane murakoze kumanura uhaye ugwaruka nkatwe
Ego. Sasa huyu jamaa ndio alikuwa alinileta lakini jamani kagangi kweli. Baba. Na mimi kwa niliomba picha na huyo jamaa langu. Inabidi mzee. Afu wo kubona wibaza ngo urafise nguvu nahoshwe. Hera. Barapfuye ugenda. Sasa baba. Uzocura umugore tuze kumucura mbe asigaye aba mbe yitwa Chanel. Kya mugore wawe yitwa. Man. Njya mugore sinshaka kangarukira mu buzima kwe. Nene ufise umugambo kurondera ubundi cyane. Mbona bivanye n'ibihe naciyemo nawe bibi. Narabanje guposha nk'imyaka nk'itanu. Kwanza ufise imyaka ingabo. Ugira umfungere uri polisi. Apana igihe urutubwire rya yubeje ngo 10 ninga ufise inga yavure y'amavuko. Sijana. Oya, si. Singoma kugufunga. Wewe umenga uratewe. Ngoza ufise imyaka 20. Wewe niho mfunga no guhura umupolisi waje wambaye civile ntacyo. Nawe nindakuze. Cyena narutubona. Ni wewe? Je, office inga. Takumba zibazo nk'ibyo man. Wewe warongoye kuva kera imyaka 5 nazo warurongoye. Wewe wa mwana wanka wibaza ko abantu batazi karigwa. Oya nta mwana wanje arazwe. Nenda afise umwana kabisa. Aho hamwe wihakana nawe. Ya kabisa. Mama ngo mura abastare. Kirazira kwihakana umwana. Kuri ikiganiro ciza ryari none twicare tuyaga ubundi buzima. Mbe busiga gukora iki? Mbo mu buzima bisanzwe gende musuderi. Ninge kwato. Ukacuba n'umukomedi. Mvura ifo kugira mvura lo komedi hera. Uya vyuko. Tunyigangirije rimwe je nawe. Niganza tarara. Niganza tangura. Ino. Aho shaka. Kwanza yako di top ariko basi. Niko top gajaga kabiri. Ntaterwa nari. Wewe yarandusha kubo. Yaribona. Wondo ushaka toye. Okay. Yasinda nagusonga. None ucunyigana guti ibibere man. Chese nyene nganga. Gira. Hako ndakagange nihoreye nyene kimya arako mwisite. Arako mwisite kweli genda ntaco mba. None wobona nterere nk'indwe kogana. Cyangwa hafise umubiri wo kugabura abantu nk'uburi rimwe nagangutse. Terere nk'ini. Wokisubira hasi. Iyo ngo nikirizeri. Ekwe bana ufise ukuboko nk'umugore. Biteresa ko kwatukana man. Biteresa ko banza kwiyubaka. Akano karondera imyaka 3. Rero nawe uraja mu bantu kavyimba ukambura n'impunzi kanyereka agaki singaga none kora ngamba ko y'abagore nitwaje gutukana reka je sinagututse nyerekana ubose bari ngamba navuze ko okay je nawe duterure iki canke iki tuje tuta merci beaucoup STV ndabashimire cyane mu bwese mwadukurikiranye iyi bayita Legend Fitness Club iri muri Ngozi mu Kinama kuri 6e Avenue. Ndibaza ucuhatora kabisa. Ucuhatora avira ahantu ndani harimo n'umuziki niko twawukase kubera kiganiro so foke mu basupportinga ni gym mvuge gym nduni cyangwa gym kavukire. Ni gym atare y'ikizungu. Ni gym donc iri naturel. Gym naturel. Pana vya bindi ngo amakinga biri naturel kandi amapri araboneka imaki 400 francs ku munsi 2500 ku abonnement y'indwi 10000 abonnement y'ukwezi ni kuvuga umaze nk'amezi 3 nkaba cyagwa na bonus ndibatse sasa jewe abantu batatu bankurikirana bari ready babikunda babano hafi canke bohashika genzo barihira abonnement y'ukwezi kumwe abafana banje batatu babikunda jewe asiguye yanje kabisa murabona uko nyene nemere jewe birenze ngire ndabatumirire muje kuri Star Movie murabe filime yitwa Ndicuza none wowe wicuza iki mbo ni filime twakinye wori mu acteur no ya cyangwa irimo gusa Jenny kinera nk'umurara nyene nawe cyo byumva wori umurara nyene hariko niyindi bita ku kivi Star Movie yeah mongere musimbire no kuri Bukuru Media TV niyo yamvyaye niyo yanyibarutse niyo yatumye mpura no mutama ngaha hariko ibikorwa byinshi mudu supporting mugire subscribe so ukurara cabaho ukurara hari n'umutama w'icyubahiro naguhemba neza mbom sinidog safi enjoy bro
ya bibuse ko witwa Mvura Lokomedi no mbo nitwa Mvura murundi wa Mutamu kubatanze sindimvukire y'Ubujumbura mvuka mu ntara ya Muramvya komine Bukeye Munyamuramvya ya fresh safi enjoy ya safi merci beaucoup to enjoy TV. Every story matters. kuranga amaboko y'abagore Nitwaje gutukana reka je sinagututse nyerekana bose bari ngama navuze ko okay je nawe duterure iki canke iki tuje tutaha merci beaucoup TV ndabashimire cyane muri mwese mwadukurikiranye iyi bayita Regent Fitness Club iri muri Ngozi mu Kinama kuri 6e avenue ndibaza ucuhatora kabisa ucuhatora avira ahantu indani harimo n'umuziki niko twawukase kubera kiganiro so foke mu basupportinga ni gym mvuge gym nduni cyangwa gym kavukire ni gym atari y'ikizungu ni gym donc iri naturel gym naturel pana vya bindi ngo amakinga biri naturel kandi amaprix araboneka ni maki 400 francs ku munsi 2500 ku abonnement y'indwi 10000 abonnement y'ukwezi ni kuvuga umaze nk'amezi 3 nikaba cyagwana bonus ndibaza sasa jewe abantu batatu bankurikirana bari ready babikunda babano hafi canke buhashika genzo barihira abonnement y'ukwezi kumwe abafana banje batatu babikunda jewe asigu yanje kabisa murabona uko nyene nemere jewe ibirenze ngire ndabatumirire muje kuri Star Movie murabe filime yitwa Ndicuza none wowe wicuza iki mbo ni filime twakinye wari umu acteur no ya cyangwa irimo gusa je nikinira nk'umurara nyene nawe ucivyumva wari umurara nyene ama hariko niyindi bita ku kivi Star Movie yeah mongere musimbire no kuri Bukuru Media TV niyo yamvyaye niyo yanyibarutse niyo yatumye mpura no mutama ngaha hariko ibikorwa byinshi mudu supporting mugire subscribe so ukurara cabaho ukurara hari n'umutama w'icyubahiro araguhemba neza mbo sinidog safi enjoy bro ya bibuse ko witwa Mvura Lokomedi no mbo nitwa Mvura murundi wa Mutamu kubatanze sindimvukire y'Ubujumbura mvuka mu ntara ya Muramvya komine Bukeye Munyamuramvya ya fresh safi enjoy ya safi merci beaucoup to enjoy TV. Every story matters.